Iyi ni umusi Champion TV, umuci Champion TV ni TV yama igenda abantu basanzwe bagendana ubumuga ikabasanga aho bari mu mihana yabo. Ni TV haye isi hangiro yuko ishobora kubabera ijyu ryabo kugira ngo ibashe kugeza kure ijyu ryabo ungwana babayemo cyangwa ubuzima bwa misi yose baba barimo. Nkuko mubibona turi mu ntara y'Ibitoki mu ikomene ya Buganda muri Gasenyi neza na neza. Murabona koko turi kumwe n'umuntu asanzwe agendana ubumuga, twaje kuyaga nawe kugira ngo twumve mbe yabayeho gute, afite ibibazo bihe, mbe ubuzima bwe bumeze gute. Mama na mahoro. Na mahoro. Mumeze neza. Bukebuke. Oduza ka mikrofone gato kugira ngo tukumve. Yego, bukebuke. Amazina yanyu mwitwa gute? Nzeyimana Francine. Nzeyimana Francine. Aha turi ni heri mu gacimbiri bitwa gute? Muri ntara y'Ibitoki, Buganda Gasenyi, gacimbiri kujya gatatu. Twari tugusanze mu rugo iwawe, mbega urubatse? Yego ndubatse. Usanzwe ugendana ubumuga, uwo mwubakanye mbega nawe yobakomeye cyangwa nawe aramugaye? Agendana ubumuga. Mufise abana bangaba? Abana bane. Abana bane. Bobo barakomeye cyane abonye bagendana ubumuga? Barakomeye. Barakomeye. Boba biga mbega? Eko bariga. Akuyemo umwe wenyene akiga. Ni ntaragera cyangwa no kuba n'ikibazo cagute? Ntaragera. Tumaze iminsi twumva ko yuko usanzwe ufise ikibazo, basha kutubwire mbega ufise ikibazo nyabaki mu mibereho yawe ngaha kugira ngo bareko badukurikirana, bareko bakurikirana televiziyo yacu babashe kumva ikibazo mwaba mufise. Ikibazo ciwanje no ngendana ubumuga. Umfasha wanje akaraba agendana ubumuga muganda ari ikibazo canje. Ngendana ubumuga ntabona, ntabwo nkanura neza, ariko mwege mworaba kungene mwoshikira mukadodora hirya no hino, kungene mworonka, kungene mworaba amaso yiwanje ntabwo akanura neza, mukaraba kungene mwombuza neza. Ikibazo cyawe menga kimaze igihe kirekire, amaso yagufashe gute? Wowe warigeze kuja kwa muganga? Wagiye kwa muganga he byananiranye cyangwa habuze iki, bimeze gute? Nagiye kwa muganga bacambira yuko amaso yanje ategerezwa kozwa, ariko kubera uburyo buke ntari mfise, urazi yuko ibintu byose bigirwa n'uburyo, kubera ata buryo nari mfise amaso yanje ategerezwa kozwa, mugabo nta buryo mfise. Maja mu maka bavuga ati nk'umuntu weka arakurikirana no televiziyo akayumva afise kuko afise uburyo yo kugerako kugira ngo agufashe ikibazo cyo kuja kwa muganga kwivuza amaso. Yego muzamukotse. Tutaraheze ico kibazo cyawe c'amaso, ariko kandi kabazo nifuje kukubaza, mbega turazi ko yuko iteke 3 z'ukwezi kwa 12 buri mwaka kutashe ni umunsi mukuru wahariwe abantu bagendana ubumuga. Uwo munsi mukuru woba uwuzi, woba warigeze kuwuhimbaza, woba warigeze kwifatikanya n'abandi? Narawuhimbaje mugabo umwanya niyisa nabwo nzi itariki uzobera nako narinda bizo. Yego. Mbo ni iteke 3 z'ukwezi kwa 12 ni umunsi wahariwe abantu bagendana ubumuga ku isi yose, kandi baza ko yuko na n'uwo mwaka uzohimbazwa. Woba witeguye kuzoja kwifatikanya n'abandi kuwuhimbaza? Yego nabimenye neza nzogenda. Yego. Hanyuma twari turi ku kibazo kijanye nuko ufise ubugwayi bw'amaso, nari nakora ati none haraho warigeze kuja kwivuza, wagiye ku bitaro ibihe, bakwatse uburyo bungana gute? Nagiye ku bitaro mu Kaburanwa, batembe 60. Maze kugenda bacambwira ati wewe amaso yawe yamaze kubera nabi, bisaba yuko twogenda kuyoza. Ndabwira ati twaje ataburyo mfise kugenda kuyoza Bujumbura, nta kuntu mwompereza. Ibyo biramfasha, baje bampereza amarori, barampa amarori 50. Hanze kwa amarori 50, ariko n'ubu mbona mengo nta kiravamo na kimwe. Yego. Aho nyine mukabona no bace baguha gahunda ko amaso yawe akuye kozwa? Yego. Rero reka tugushime ko wemeye ko tuyaga, wemeye kutwakira, reka natwe tugende tukudodorera imiryango. Abagira neza barahara, bagifise umutima w'urukundo wo gufasha, wo gufashanya, neza kuko bahari, kuko umuntu arinze yitabaza ko yuko vyanse aja kwa muganga biba vyanse nyene. Twongera tubamenyesha aha mu kibano
ni waba ufise abandi bantu bagendana ubumuga urazura bibutsa umusi mukuru wahariwe abantu bagendana ubumuga tariki 3 z'ukwezi kwa 12 uzi wibibutsa ko uwo munsi ari wiwanyu. Yego me ukazoko ngenda basabye mugenda kimundodore hirya no hino baduga abantu tugendana ubumuga, umugabo wanje agendana ubumuga, ngendana ubumuga, mugende mushike hirya no hino mudodore nanje murabe yuko mugirane mwoshikira nkaronka ukungene nokozwa y'amaso nanje nkakanura nk'abandi bantu. Muzoba mukoze cane. Mbenga mu kibano abandi bantu mubanye gute ku vyerekeye ubumuga bwawe baba bakwinuba bimeze gute? Yego nukuri mu kibano nta ngorane ntabwo banyinuba kandi nabo nyene ntabwo twinubana. Oya nta na kimwe nukuri turabanye neza. Yego mbe mwabye abana bawe bose uwa mbere mu kangahe? Uwa mbere mu wa 5, uwa kabiri mu wa 3, ubundi wa 3 atanga uwa mbere w'umwaka, umwe yaciye apfa, undi nawe atari mutonyi. Ni unyene tubona muri kumwe ngaha? Yego. Sawa reka tugushimira ariko gira akajambo kamuvuze ku cerekeye uwo munsi mukuru nakubwiye wahariwe mwebwe abantu bagendera ubumuga, haco baba wifuza gushikiza ko uwo munsi uvuza ko byo ugenda gute canke uvuze kwiki? Uwo munsi mukuru wahariwe abantu bagendera ubumuga ku isi yose. Nuko urabona ndashimye cyane kwa turafise yego nkuko nyene mu bivuze twega abantu bagendana ubumuga nuko yari ngaha mu Cibitoki ariko andi nayi Bujumba twama twayihimbaje keshi. Ariko ngaha mu ntara Cibitoki hariho abantu benshi bakengera bagendana ubumuga mugabo nk'ubu batuze yuko umunsi mukuru wacu uba turawitabira neza nta wanja wangura. Uwo munsi tuzowitabira neza nta na kimwe nta ngorane. Mbo mu majahe ijambo vuze ati ibujumbura waramaze kuyitabira uri Bujumbura? Bujumbura cyane. Ariko maze kugera ino wace byace bihinduka ntago bawuhimbaza. Yarahindutse ko Bujumbura twe tukiri Bujumbura abantu bagendana ubumuga barafise cyane agateka. Apana bina urumva bino abino hari ukuntu basuzugurana ariko Bujumbura abantu bagendana ubumuga turafata idefile neza. Ariko ngaha ino mu ntara Cibitoki badusuzugura cyane twafata idefile ucumengo zimwe tumeze mbwa turagayitse. Ariko Bujumbura turafata idefile tukabana ngaha mu ntara Cibitoki ca Rugombo Bujumbura tukagenda Kamenge tugatembera atumana ndi kwidefile. Ariko n'ubu rero ati genda azi yuko ndizeye yuko kwizotagirizagera ubu muna Cibitoki ndazi yuko ndibaza yuko tuzodefile idefile nziza atangorana. Wewe bavuga ati rero ifoko ko nawo mu Cibitoki nabajijuka bakamenya ko yuko umuntu asanzwe agendera mu muga nawe nyafise agateka bakaza bakore uwo munsi mukuru namwe nkuko abahandi babibakorera. Kubera nk'abantu hano bagenda umuga mu Cibitoki Bujumbura barabitaho bakabaheza bavuga ati mbega mwege ko mugenda no umuga bakagira umunsi mukuru idefile yabo bakagira umunsi mukuru nga mu ntara Cibitoki nta munsi mukuru agira abantu bagenda no ubumuga. Mwe muratwinuba cyane mwe mwamutwinuba kubera iki? Sawa reka tugushimira baza ko ijwi ryawe risanzwe ubu ngubu twagufashe rizogera kure bakavyumva kandi baza ko yuko umwaka ngira bazobikora kuko n'ikigo disara kirafise intumbero yuko kigiye guhagurukira ico kibazo abantu bagendana ubumuga bagahabwa agateka kabo bagakorerwa umunsi mukuru bakamenyana umwe wese akisanzura. Yego muzamukoze kandi muzamutwirukira kure mutwitabiriza hirya no hino bavuga ati mbega mu ntara Cibitoki bagendana ubumuga kubera nto mu Cibitoki bagendana ubumuga ni bake sico kimwe n'abantu bagendana ubumuga ati Bujumbura Bujumbura bagendana ubumuga mugaba kandi bakabita mugo mu ntara Cibitoki mwe muratwinuba cyane cyane gose mugore genda muronde mugire ntimuvuga ati umunsi mukuru ugeze reka dutume ko abantu bagendana ubumuga tugo umunsi mukuru ko bagendana ubumuga amanatwe tugire tuwitabirire amanamwe mudutera iki mudutera iteka. Yego muzamukoze. Sawa ndabashimiye neza ko yuko ijyo ryanyu tugiye kurigeza kure kandi tugiye kwibutsa n'abantu babijejwe bizoguma tubibibutsa
nibaza ko yuko twobifuza umugoroba mwiza umushinga nawe wanyu niyaza muze kuturamukiza ko yuko televiziyo isanzwe kurikirana abantu bagendana ubumuga ko yaje kubatemberera. Yego muzamukoze ariko mudushikira imbere mutudodorere. Yo ntaci bitoka abantu bagendana ubumuga bake mugabo. Bari hamwe mugabo murawundire mwogirane mwobigenza. Yego me.